Nk'impundu nambara muri video sinshobora kuzambara mu bantu ngo ndimuhira nambara impundu zo muri clip ya. Ziya ni impundu z'akazi biherana n'akazi. Biherana n'akazi mbega n'akazi gateye isoni none ko wambara impundu udashobora gusohokana ngo utembere. Oya ujurabe clip ngene imeze sivyo nuko na clip abarundi gusa bayibone. Ukora clip abanyamahanga bayibone sivyo. Je nambara imvutano muri clip. Nyamahanga tuvuga ngo byo mukobwa yambaye ibiki azomenya ngo nambaye imyanya akanga ko Burundi ifo nambare impundu komsamwe n'umunyamahanga avuga ko Burundi burateye mwanamke mateso tukambana mambo shali lakini dismiss watakuona kama mwali hakuna naijua kitakuwa na ipi hali na hii iwe komesho kwani Tanzania kisali wanakimbia wanatoka nje ulingo kwa sia wakitukia ni kama kingo takazao salama sisi mala nawaambia bingo mara kabla hivi huna boyfriend nawaambia single huna boyfriend nawaambia single Mondabire gato yuko mama wiwe atambona cyangwa atari karatwumva hama ndamubaze akabazo Kobra amaze gukundana n'abahungu bangahe nanomye iyo uri muhira ntiwigira widistenga n'abandi bana ukitandukanya nabo kwera umustar uzwi kubasumba ugoshaka kubarengera no muhira ukabereka yuko nabakuru bawe cyangwa batoyi bawe ataco bamaze imbere yiwawe yo wapi oya ndi mira ndi nk'abandi urumva ndi muhira nubwo ntuka kwangira iki umva njewe ndi muhira mba ndi umwana nk'abandi nimezaliwa mtaa kila kona ni mataa shughuli zao kadhaa kunywa pombe paka pa wengine wanalala njaa duene mateto atakama tunadhaa zina beef kwa menya mepata na mini yangu talent Mungu amenipa afite udusoni ndi nasoni sisi nta dusoni ugira wapi Kobra gisoni tugushimira cyane no kuri decoration bya bimeze neza cyane yego byari bya ndi ndatelevision mama ko ufite ko kunini kabisa Ichirore 257 Ichirore nshuti bagenzi nta muntu umwe atakizi 257 novuga yuko ni kimenyetso symbol y'igihugu cyacu igihugu ciza cyane igihugu cy'u Burundi reka ndakuramutse nshuti mugenzi udahengesha kudukurikirana turi Mirror TV 257 tukubera Ichirore ngo nawe ushobore kubera Ichirore abandi tukubera Ichirore nawe ngo ubera Ichirore abandi nibaza yuko rero ntushobora gukurikirana Mirror TV 257 ngo ugende utize ugende udafashijwe jewe ndi Jadogo Trip wamaze kubona aka kantu nta fresher kagira murabizi murakamenyereye ucubona yuko ni hip hop smooth ari imanzi karero gose mugana genda kubwire yuko mukuturamutsa aturamutse neza cyane kujye nyene biri kandi ashoboye nimburi update aha mu gihugu cyacu nimba ukundi gihugu cyawe ugakunda n'abanyempano bakirimo wamaze kumubona simpaka ngo ndamuvuge mugamukanya uko yivuga rero ngo nuko nango ngo nta mukobwa yivuga amazina umviriza nimezaliwa mtaa kila kona ni mataa shughuli zao kadhaa kunywa pombe paka pa wengine wanalala njaa duene mateto atakama tunadhaa zina beef kwa menya mepata na mini yangu talent Mungu amenipa maskini hula takataka sina roho wanyama nanje mbandanye gabasha ariko je nivyo kunda Kobra salama ni bon uru runtu wanteze none niko rudukinga corona canke mimi konyoka mukanya tanduga ngange Kobra Burundian Kobra umeze neza cyane nawe umeze bien no kuri je ndashima nibaza yuko n'umuryango umeze neza kandi nibaza no kwishura biragenda neza ego ndashima bameze bien kwishura ni bien cyane nshuti bagenzi nibaza yuko mwese murabizi mwebwe mfise umutima wo gukunda bene wanyu b'abarundi n'ibikorwa byabo murabizi yuko uno mukobwa n'umwana akiri muto akiri no ku ntebe y'ishure benshi ndazi mu mwibazo kucanke kuriya mugo no musi turi kumwe turaza kuyaga byinshi bigiye bitandukanye na cyane cyane kubona ticaye aguma akora turi Mirror TV 257 gumana natwe uza kwiga byinshi uhava wibaza uti mbega kubera iki abaririmbyi cyane
urabizi yuko no guteza hip hop yo mu Burundi imbere. Heureusement rero uyu wewe turi kumwe numu rappers akora style ya hip hop, ari umwana w'umukobwa, angira ngo murabizi cyane. Kobra hari benshi biyumvira yuko we ushobora kuba uri umwana yananiranye muhiri wanyu baravye ama clip video ukora, mbega wababwira iki? Cyambere uri muri video nakazi buzi cukurakora uko ubu umeze muhira no na video sico kimwe. Muhira umera nk'abandi kwagendero nk'abandi me muri music sivyo nukora ikintu ukora ikintu kirabwa n'abantu bose sivyo abanyamahanga bakibona kandi umenye yuko uko umwaka uhera niko hazi ibintu bishasha sivyo. Muri clip sino kwambara nkuko nambara muhira muhira nambara nk'isonera kubera iki bitandukanye no kweko bitandukanye gituma ndabitandukanya muri clip mbandi mu kazi sivyo muhira naho mbandi nk'abandi sivyo myambazi nk'abandi nk'umuntu wese ambona nashaka kumenya ko ndi Kobra mendi muri music ni umuntu amenya ko ndi Kobra ninde sivyo. Nk'impundu nambara muri video sinshobora kuzambara mu bantu ngo ndi muhira nambara impundu zo muri clip ziya ni impundu z'akazi biherana n'akazi biherana n'akazi. Mbega n'akazi gateye isoni none ko wambara mu impundu udashobora gusohokana ngo utembere? Oyaha ujurabe clip ngene imeze sivyo nuko na clip abarundi gusa bayibone ukora clip abanyamahanga bayibone sivyo. Je nambara imvutano muri clip Munyamahanga tuvuga ngo byo mukobwa yambaye ibiki azomenya ngo nambaye akanga ko Burundi ifo nambaye impundu komsa hamwe n'umunyamahanga avuga ko Burundi burateye imbere bijanye na style yawe ukora. Yes, mundabire gato yuko mama wiwe atambona cyangwa atari karatwumva, hama ndamubaze akabazo. Kobra amaze gukunda n'abahungu bangahe? Sawa. Kobra hari abantu benshi bafata uku canke kuriya na cyane cyane nturi wenyene. Abigeme b'abarundi kazi bakora umuziki na cyane cyane uravye notre coutume novuga imico yacu y'ikirundi. Hari byinshi benshi usanga batabimenyereye nka umuntu muhuriye mu ibarabara ugasanga ntiyumva kabisa yuko ari wa Kobra yamabona ku ma television, umubwira iki umusigurira iki kugira ngo iyo mentality ishobora kumuvamo. Esefa nivyo kujya mbona kuri television nshaka kumusuka mbona ndi mu bantu sivyo muri video utegetswe gukora ikintu umuntu wese abone ko yakoze sivyo. Me uri muhira umera nk'abandi sivyo sibyiza ngo umugira make up ibiki ngivyo uri muhira izo make up ibiki kwambara bien ibiki nivyo ma video yego. Ibintu iyo uri muhira ntiwigira widistenga n'abandi bana ukitandukanya nabo kwera umustar uzwi kubasumba ushaka kubarengera no muhira ukabereka yuko nabakuru bawe cyangwa batoyi bawe ataco bamaze imbere yiwawe? Yo wapyo ndi mira ndi nk'abandi urumva ndi muhira nubwo ntuka kwangira iki umva njewe ndi muhira mba ndi umwana nk'abandi yego. Kwishure bigenda gute? Abanyeshure mwigana ntibagutinya bakikeka yuko wobugara ushaka kubagara ko, mbega wifata gute imbere yawo murayaga neza nkuko bisanzwe? C'est vrai abo tarayaga barantinya me nk'abantu bamaze kumva ngene mvuga jewe nk'abantu bamaze kuyaga babona ko ndi umuntu simple nkabo. Me arabandi bantinya c'est vrai bavuga twumvugisha bituka mayibi watantinya me ndi umuntu nk'abantu bamaze tukavugana bakandamutsa ko ngenda bishura babona ko ndi simple cyane. Tuzi yuko Kobra ni inzoka yiyemera cyane mu ishyamba iriganza gushika naho ibonye n'intare irashobora kuyihanga. Kobra wibonye yuko ari wowe ushoboye style ya hip hop uri umukobwa mu Burundi wenyene canke byagenze gute kugira ushobore kugira uko kwiyemera gushika kuri urwo rwego rwaho wita Kobra? Icambere nje ndiyizi ndaje ico nshoboye nje tumanize Kobra nuwundi azobona ko yo bansumbya azogerageze me acha yita Kobra exposant kabisa. Mwamaze kumva rero yuko arazi ivyo akora. Okay. Yeah. Imiduka zanizo beat nkera ka rap ndame kuginde penda ka like la ponde pin nabonye hanga kuri the verse urabina nabi kuri biha ubese ndani ntera makapare kabo papa turabahi kuri sare turabahande nkora music com business bad boy bia sara fata sometime mukrapa ndagara ra yaman mukurapa ngo aragara mugabo mu kibano cha misi yose ngo ntagara. Nakajamba kayi wobwira abigeme
batinya cyane bivanye na ya mico yacu y'ikirundi navuze, bagatinya bafise ingabirano mugabo bagatinya bikeka amaso y'abantu. C'est vrai, amaso y'abantu gute woshobora kwirinda amaso y'abantu? Nofata zirya mujo ambara muri clip ngo zambare mu bantu, sivyo? Uri muhira urambara nk'abandi ukikwiza. Me uri muri video kuzi uci kurakora, amaso y'abantu ushobora kuyaraba kuko mu buzima bwo umuntu abantu bagukunda n'abakwanga. Nubwo utaririmba, nubwo kwicara muhira bagukunda n'abakwanga. Nico gituma rero ivyo nivyo guca intege. Kuko nubwo uzokora vyiza gute na Yesu baramupinga kandi ari umuntu yakora vyiza cyane. Kabisa. Meshels amidababwire nitwa Jado Good Trip. Jewe ndakubwije ukuri yuko mu Burundi turafise aba rappers kandi bafise impano mugabo benshi cyane umengo ntibazi ivyo barimo. Ndabivuze nka Jado. Umenga ntibazi ivyo barimo, benshi bari timide, être timide nuko bafise ubwoba bwinshi, umenga ntibaratahura ivyo barimo, barafise impano mugabo ntibashaka kuze exploiter ngo abantu bose bashobore kuzimenya. Kobra chuko 5 naka radio kazogira 6 kabisa. Wenda kwemera kubera urahagarara mu vyukora neza abantu bose bakabona vraiment impano yawe nico ushoboye. Iterambere rya Kobra umuntu hari akantu umuntu yibikira mu iterambere giyo canke mu bintu abari karakora akumva yuko umengo hari aga strategy akoresha atoha abandi, ariko muri rusange nk'iterambere giwawe uko uyizeye ukuri kurakora n'imbere hawe umuntu ari karakuraba abone Kobra iterambere giyo rihagaze hehe, yishigikiye gute muri iyi style ari karakora. Novuga yuko uri kuraboneka cyane uri umukobwa umwe vraiment muri uyu mwanya mu gihugu cyo Burundi muri style ya hip hop. Ese fai chambe novuga kwanza ko gaturazi hip hop ngani twiyemera. Twiyemera muri twebwe. Nico nari mvuze kabisa. Ikintu gihari rero nje ndakora uko nzokora uko ashoboye kose. Naje c'est vrai namara fise. Namara fise ntabwo byo fise. Mendazi imbere umuntu agutanguriye nawe ubwo bwo barakuvamo. Tutuma kubana n'abatanguriye ndazi nabo nyene bazoza mu nyuma. C'est vrai so wanatanguye ahubwo ari n'abandi batanguye mbwa yangorane nyene yo kutiyemera yo kudahagarara ngo wumve yuko ushikamye mu cyuri kurakora ugaca usanga twarabibagiye barazimye barahunze. Mbega kajambo bajya nabo babwira nakaye tutahinze ko nadomako benshi barabazi abakobwa bakoze hip hop neza mugabo uye turako turabumva tazi niyo bagiye. Uti mpamvu uvuze ngo kubatangura sanatangure muri hip hop oya gute abakobwa benshi mu Burundi baja muri hip hop bacayivamo. Meni babona nkomeje hip hop cavuga natwe turashobora kubandanya hip hop. Sauze sije natangwa hip hop benshi barimba hip hop mbwa bakagenda. Meni babona ngumye muri hip hop nawe izoba intege zo kuja muri hip hop. Ego. Twizere yuko vuba cyane tugiye kugufata nk'umu legend wa hip hop novuga femina mu Burundi. Kabisa. Kobra turi Mirror TV 257 ikirore kiyo miroir. Nibaza yuko imbere yawe urafise ikirore ubona na cyane cyane mu byo dukora byose turashaka yuko umuntu wese turaba agira vision akabona akaronka indemesho selo no muntu tuba turiko turavugana ikirore ciwe yibonamwo kugira nuri karaturaba ashobore kugira ikizere cy'ubuzima. Ikirore cyawe ni icyahe imbere yawe habona gute? Ikirore cyanje byanje ikintu vuga cyambere nshaka mu buzima bwanje nshaka guteza imbere hip hop mu bakobwa komsa umuntu twumva ba Rosari ba Femiwan natwe bumve ko mu Burundi tusaba rapez bashoboye natwe tukagenda kujya ama competition hanze n'abandi kubera vraiment novuga ko sindabona umurapez mu Burundi agiye gukora competition n'abandi. Nta urigera naboneka gusa bagiye kuboneka Kobra. Ego nico tumashaka yatwe tujya mu competition nk'abandi barozari baraja South Africa bakaja Nigeria ko gitwe togenda kweli natwe birashoboka. Nibaza yuko hajya umuntu kwitwa mu legend ntibisigura yuko abari wayatanguye ico kintu mugabira biravana n'amateka yakigizemwo agahindura n'abandi bigatuma nawe abandi bakurikira bagahonyoza ikirenge mu ciwe bivanye n'ukuntu yavyitwayemwo. Ntibisigura yuko abari we aba yaragitanguye. Nshuti bagenzi mudukurikirana ndi kumwe na Kobra tunyoteje sana. Nimezaliwa mtaa kila kona ni mataa, shughuli zao kadhaa, kunywa pombe paka paa, wengine wanalala njaa. Dunia ni mateso hata kama tunavaa, sina bifo kwa mnyamepata na mini yangu talent Mungu amenipa, maskini hula taka sina roho wanyama.
huwa nachukia naposikia sojua kitana menia mindo kao mindo sana ni kuwa hatuwezi kufanana na katuamini hip hop wani wakubana Be Kobra na wacheza dana wambe pesa hana ila nina tenzi za kuchana uwezi himi kato ni chakula kiyapo kwani hutataka vato nitamupa tukita kumbe ni maraba choko Be Kobra no stop kubera iki no stop ni ibintu bikaze sana kintu gishasha no stop ya no stop nagwagarika kabisa yeah ushoboye kuca ku mayangi gatoyi no stop washatse kuvuga iki mu ndirimbo yawe nshasha no stop atuhava twiduka ko gatoyi uhamagarira abantu na cyane cyane kuyikurikirana abasanzwe bakunda ibikorwa vyawe eka mbere n'abakunda hip hop yo mu Burundi na cyane cyane hip hop y'abakobwa no stop burya hip hop irajanaraga abaraperi benshi barimba na raga sinarimbye hip hop narimbye raga narimbye no stop yani no stop yani ninje mimi music na kuagarika yani mengia kuna fuzia nyuma gatoyi nyene no stop cyo tureka guhagarika twese yeah sabe cyo shaka uraronka sai rock changa foro ni mindushaka utamene kandi bishire mone shaka kuko babaniya urarograta right to shot when not to the last boy hiyonda kubonyo kanera appetite ni umari nkumbu shira muri modu kaduhuye bikanera gutuza Oh my god, after ni Paris. Kabisa. No ma. Yaturaye yuko ngo ntarigera kunda ngo nta nuwafise ari muga ni song. Be Kobra bavuga yuko abakobwa kenshi iyo amaze kuba umukobwa abantu bazi ashobora kuba yiyerekana akamenywa n'abantu benshi yuko bibagora cyane kuvuga imyaka yabo. Burya we birakorohera umuntu akwaje imyaka ukamubwira iyo ufise nyene. Naivuga mugabo sorry namukobwa yavuga imyaka Nukuri kwa Mungu n'umwana kiri muto cyane cyo tibagenze mudukurikirana baba bantu bafise kakageso ka kwakuntu bamurarindiriye no kuri bamurarindiriye Be Kobra ukuntu rero badusezera ariko avant yuko udusezera Be Kobra no stop nibindi bikorwa vyawe nka nahanza nisome abantu babikurikirane gute bacehe Be Kobra abwiye akajamba kahe abakunzi ba hip hop na cyane cyane abakunzi biwe ndakunda cyane abantu bakunda hip hop n'abafans banje merci beaucoup à journaliste merci beaucoup nawe abantu bose ba supportinga merci beaucoup kuba nshitengani kubwiwanyu nkabandamu mvuga merci kumunafasha JJ merci beaucoup ikindi kintu wabwira YouTube nka Be Kobra washaka kuja ku YouTube ka Be Kobra no stop na anza by Be Kobra ka subscribinga ukagira commentaire na j'aime ego Be Kobra ni inzoka yiyemera ni gikoko ciyemera uratinya abantu cyane wewe apana music mu mibereho y'abantu ukavuga nk'akajambo k'ibya kigenzo wavanda kazira kandi ata muntu watutse bo C'est vrai mu biro y'abantu ndende umuntu basininya ndubaha kuko umutinya umuntu sivyiza vidura mwubaha Kobra kenshi burya ntugire ngo Be Kobra ukora style hip hop shaka umbwire umuhape umwe hari abantu bacha bivuga ngo nzo waniteranije ngo nakarashavura ngo nakashavure Jaba rapera bose mu ndabakunda kandi ndabemera mbwira batatu basi wemera cyane wumva uti aba bantu vraiment ndabemera bararenze ndakubesha barapera bose mu ndabemera kuko barimba neza cyane iyi Kobra iratinye just ninye oyanje nutinya gute gusa umuntu wese afise style we hip hop ngo nje mwese afise ngina rimba hip hop kandi bose vraiment babishoboye bien cyane nkubu uri kuragenda mwibarara ugahura n'umuntu yitwa Bad Girl wacumubwira gute Bad Girl yahevye mu songs yahevye kuririmba c'est vrai mais afise intumbero zibe impamvu yahevye kuririmba je navyo nzi sivyo ni ariko nafise akajambo mubwira directement mugihura yagize nabi kuheba hip hop mugabo sinobyinjamo cyane ko niwazi kubera ntuzi impamvu yayihevye ntubao umuntu wese afise impamvu ziwiwe sinomwinjira mu buzima bwiwe abakobwa bahapeze nabo bariko barakora kandi tubumva mugabo badashima kwiyerekana nyene neza yuko ariko barakora hip hop berekane yuko ariko barondera iterambere abarundi bamenyere hip hop yobo novuga y'abakobwa ubabwiye iki
icambere nambe ni kwiyemera sivyo wiyemera kuririmba hip hop ifo kwanza werekana abantu kuririmba sivyo nimba utiyemera ntushobora kuja imbere y'abantu uvugire basi urimbe abantu ngo bakubona ya me uzi ko wiyemera ikintu wabwira gusa ni kwiyemera abakobwa twishobora kwiyemera c'est vrai kwiyemera nico kitwishe cyane ego yes ukuntu badusezera rero nguko uye Big Kobra yo wanatukia naposikia kujua kitana minia mindo ngao mindo sana ni kuwa hatuwezi kufanana na kakijua mini hip hop wenu wakupana Big Kobra na wacheza dana wambe kusahana ila nina tenzi za kuchana uwezi himi katoni chakula kiyako kwani hutataka batoni tamubakikita meni marapa choko wazee wa milazo stali yenu lokwa mnipage mawazo yes iki ndo kipini cha kufanya mkazo nikizana jua kuwa mindo mshindi toka mwanzo uwaga sipendagi shobo ikiwa mitikazi wanaume sizini hata robo kwangu huna nafasi mwanamke mateso kipambana mambo shwali na ukini dismiss watakuona kama mwali hakuna anayejua kitakuwa na ipi hali na hii iwe komesho kwani Tanzania kisali wanakimbia wanatoka nje ulingo kwasia wakitukia ni kama kingo kaka zao salama sisi mala nawambia bingo mara kabla hivi huna boyfriend nawambia single huna boyfriend nawambia single ni singo nukuri aravyemanga cyane Big Kobra tugushimire cyane ariko akajambo ku bakunzi ba Mirror TV 257 na cyane abakunzi ba hip hop yo mu Burundi nabwira yuko abakunzi ba hip hop c'est vrai style umuntu akubwira ngo ntinjiza ibyo kama ibyo ngo ni style y'abavoyu ni style y'abantu nyene bameje ukuntu mesi sivyo na gatoyi hama Mirror TV 257 ari nayo yahisemo guteza imbere cyane umudiho wa hip hop kandi abantu bazoyikunda tu abakunzi ba Mirror TV nabasaba yuko bagira subscribe kuri Mirror TV bakagira commentaire bakambwira ngene makamanura ibintu nk'ibyo ariko yes afite udusoni ante nasoni sisi nta dusoni ugira wapi Kobra tugushimire cyane no kuri decoration bya bimeze neza cyane yego byari bya ndenda television mama ko ufite ko bakunini kabisa yes nagaspo nikamugwa nabi ni gangi yepo ubandanye ugira umugisha Imana ishira mu kuboko mu bikorwa byawe uzutera imbere aho wifuza kugera ikirore cyo bacumvise vuba cyane tuyibone Big Kobra murakoze cyane yes merci reka natwe tubashimira cyo bagenzi bakunzi b'ibiganiro bica kumbonesha kure yacu ni Mirror TV 257 kuri wamaze kugira sabone canke subscribe reka ndakwifurize guhezagirwa n'Imana ariko nawe wandanye uhezagirwa nawe nyine utaragira subscribe ariko ndakwinginze uyikore ibintu bwira bibandanye bigenda neza cyane jewe ndi Jadogo Trip kuri kamera twari kumwe na Ani 257 umwigeme ameze neza cyane y'igituma nama image mona yuko ameze bien Ani 257 wakoze cyane ndagushimire namwe bakunzi wa Mirror TV 257 I love you so much.